turakeneye abantu barushe baruhuka. Ndazi ko ari abantu bakomeye bari mu byaha by'ubusambanyi mu rwego rukomeye cyane, kandi murazi ubusambanyi nabwo bufite ingaruka nyinshi cyane, ingaruka nyinshi. Jewe ahubwo ndakeneye abasambanyi bose bo mu iki gihugu cy'u Burundi, tani umubonano wabo kugikorana, mu bantumirire, mu bampamagarire. Ndafise umubonano, ndafise ikiganiro cyabo abasambanyi, ndafise n'umuti ngomba kubaha uzotuma bava muri ubwo busambanyi. N'abantu b'imporerwa ziteye ubwoba, abantu ibintu byananiranye, ndabatumiye, ndabahamagaye rwose, kandi nizera ko atamuntu kumbere yari bwahamagara abo bantu. Umuntu byananiye yasambanye ku rugero ruteye ubwoba. Reka ndababwira, ubusambanyi nimwava mwibaza ngo ni ikintu coroshe. Hariho umuntu asambana ku buryo bw'abadayimoni ugasanga ari mwibohe. Ejo bundi kwa Mungu heze turibuka wa Mungu wohi twakiri umusore ngaha yasambanye mu buryo bukomeye cyane, gushikaho yavuze mu rusengero, ku mbuga birahari muravyibuka abari bahari, yavuze ko yasambanye n'abakobwa 264 kandi asambana nabo mu gihe gito. Abakobwa, uwo muhungu yarakijijwe, yakoreshwa n'ubushobozi bw'umwijima, ako asambana n'abakobwa ataho hose. Nta mugore n'umwe bigeze basambana, n'abakobwa gusa. 264 yiciye ubuzima, yateye inda. Urakoze cyane bwana Apostle. Nitwa Ndikuriyo Leonce, narungiswe na Diko Entertainment. Umuntu yumvirije mu byagiye biravugwa haba mu bamenyesha makuru bagenzi banje, eka mbere umuntu agafatira no kuri ya comment akunda kuza ku mbunga ngurukana bumenyi, byumvikanye neza yuko womenga abantu barafise amakenga ku kintu cyitwa ibitangaza. Bino bitangaza twumvise neza yuko bifatiye ku kubohoka. Ntabwo ngarutse kubivuguruza, sinanubwo nshaka kumenya ngo nibyo canke sivyo, yamara ahubwo nari nipfuza yuko hotangwa umuco biciye ku kintu kivuga ngo mwotanga ibimenyetso nka 2 canke 3 umuntu yofatira ko mu kwizera yuko bino bitangaza bikoreka mu bikoreshwa bivuye ku Mana, kugira nyabona abantu ntibagume biyumvira yuko namwe imbaraga zibakoresha zoba ziva kwa Sekibi. Murakoze. Diko Entertainment. Kuva isaha 5, 6 gushika saa 8 amabisa azoba ariko arabatora ahantu bazoba bari. Ivyo navyo bizera ko twabitunganije kandi twabiteguriye ku buryo bukwiye, uburyo ibyo twabikoze mu buryo bwo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azovuga ngo nari nkeneye kuza gutabarirwa aho hantu none ndabuze ingene nshobora kuhashika. Yaciye bidutera gutegura ubwo buryo bw'ingene kwinguruza kuzoshikira abantu aho bazoba bari bose atangora mu mikozi. Ego wishingiro Repentance hakorekerana uvuga ngo ibitangaza twama twabonye intaye zitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, aho twabonye abantu bamwe badashwe inzembe, imisumari, imisiba, ariko hari urundi ruhande rw'abandi bantu bavuga ngo ivyo bintu nuwe sikro canke bakavuga ngo ivyo bintu ntibyoshobora kubaho. Mbese abantu bari kuri no ruhande rutandukanye n'ibyabaye canke batemera ibyabaye, hamagarira iki canke mu bahanura iki, n'ubuhe butumwa bwo mwabageni abo bantu? Ivyo bintu ntivyobura kubaho. Vuba cyane duheruka kwakira umuntu nawe yahora bipinga mu bwo buryo bukomeye, n'ubu ari ku rubuga. Ejo bundi aheruka kuza kwishimira, nawe yahora apinga yuko ivyo bintu ari escrow cyane atari byo, hanyuma aragwara ku rubuga. Ariko amaze kugwara arivuza mu bitaro byose bitandukanye, biba ngombwa ko aza kuraba kw'ivyo bamubwiye ari ukuri. Ashitse hano rero ntiyatambuka, ntiyicara, yaje ku gakinga, ku mbuga ziriho, yarashoboye kubyivugira hano. Arashobora kuvuga ati ubu ndemeye neza, ishitse muri iki kibanza nanje nari mu bantu batavyemera, batabona neza ko ivyo bintu ari ukuri. Ageze hano rero adatambuka, aticara, adahaguruka, Imana yo mwijuru iramutabara, aca abona ko ivyo twavuze ari ukuri. Reka ngaruke kuri ico kibazo ubajije. Sigitangaza kubona abantu badashobora kwemera ko ivyo bintu ari ukuri, ariko nimba hari umuntu yitwa ko asenga canke ari umukristo yemera ko Imana yamuremye ibaho, akwiye kwemera yuko Imana uko yakoze kera n'uyu munsi ikora. Bibiliya irabitwereka neza. Ibimuga byaramuguruka, bipfa amatwi bikumva, abagwayi bagakira. Nimba ivyanditswe vyera ari ukuri nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi abatari bake mwabo bantu vuga ko bamwe batavyemera,
barajya mu rusengero bagasoma Bibiliya bakemera neza yuko Imana ibaho kandi yabarema. Mbega Imana yoba yashoboye kubarema yorenanirwa no kukiza umuntu? Yashoboye kurema uwo muntu akavuga, akagenda, agatambuka, akiyumvira ibintu byose ariko arakora, akaba abikora yabyisanzemwo, ata muntu n'umwe yabimusize, atabyize mu ishuri, akabisanga biriko biri. Ni ukuvuga ngo Imana yamushoboje gukora ibyo bintu, irashoboye no gukiza indwara izo arizo zose. Muri make twobwira abo bantu bakiri inyuma, no bita ko bakiri inyuma yo kutamenya, bakiri inyuma yo kudatahura, yo kutemera Imana. Mu nyigisho turiko turigisha zo kubohoka, nabo bantu baracabosha, bakeneye kumenya ubushobozi bw'Imana yabaremye ko bushobora gukora ibitangaza. Dusanzwe twateguye n'inyigisho z'abo bantu, turabatumiye kugira ngo nabo baze bashike, bibonere apana amatwi inkuru ngubwiwe n'abandi mushobora kwitahura. Nico gituma tubatumiye, dusize ahagutse. Kumbure hariho bamwe bavuga ati nitwoja mu rusengero tutari abahajya ahantu, noneho dusize ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise amakenga kugira azohashike, yibonera Imana ikora, yibonera Imana itabara, yibonera Imana ibohora abantu. Hariho abantu bahura bazana mu rusengero nabo nabaje gupinga, bakavuga ati eske bijya bintu nivyo canke sivyo? Imana ikaca ibitwereka ati hari umuntu yaje gupinga araha ameze ukuntu kunuko, akaca azaja imbere akavuga ati nukuri nanjye ndebeye bwa bundi ko ari Imana ikora. Dutumiriye abo bantu bose bataratahura ugukora kw'Imana, bataratahura ingene Imana imeze n'ibitangaza n'ibimenyetso, kugira bahashike bibonera Imana iriko irakora. Kumbure nabone hari ikizobakora. Ku munsi w'Imana uheze harashoboye gukorerwa ibitangaza mu ishingiro Repentance. Abameshe makuru benshi barabipostinze, nagenda bakumbuga, hari abantu benshi bagiye bandika amakomantere bavuga ngo none kubera iki tubona abantu b'abamama gusa aribo bagerageje kuvuga ngo gufatwa n'impemu canke babohotse, kubera iki mutabohora abagabo? Nihenze nibaza ko mu bamenyesha makuru bari bahari, mwebwe harimo abo nabonye bari bahari. Ivyavyo byose hariho n'abagabo nabonye bafashwe. Nicabona abo bantu mu bantu banditse, wewe muwarahari ubabwira ko harimo n'umugabo, nimba ari n'amafoto mwafashe mukayabaha kugira babone yuko n'abagabo barimo. Ariko ngarutse kandi igitigiri nivyo cy'abagabo cy'abagore nico gitegerezwa kubacisha, kuko no mu bisanzwe mu gitigiri cy'ubwinshi bw'abantu hoba mu gihugu, hoba mu mashengero, hoba ahantu hariho hose, abagabo baba bake ugereranije n'ubwinshi bw'abagore. Nico gituma rero n'abafatwa n'impemu mbi zifata hari abantu benshi, bagaragara ko ubwo bwinshi bw'abantu nyene nibwo bugaragara kubera nibo basanzwe ari benshi. Rero nico gituma habonetse abantu benshi. Nizera ko ubwo bwinshi bw'abantu benshi bwabonetse ku badamu nuko basanzwe ari bo benshi. Iye kuri réseaux sociaux urashobora kuja kuri YouTube ukandika Apotre Uwimana Joseph, uja kuri Facebook ukandika Apotre Uwimana Joseph, urashobora kubona ibihumbi n'ibihumbi indwara bakize zirahari. Hariya bashinze intare baje babapimye sida zikomeye, ibitaro byarabwiye ko bakwiye kuja kw'iyo miti. Ku mbuga barimbo sagaseseshwa rumuri baraje turabasengera, inyuma yaho turabatuma ja kwa muganga kwipimisha, basanze barakize, barerekana resultat zo kwa muganga bagwaye, bakerekana resultat zo kwa muganga bakize. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari baragwaye indwara zikomeye zo kwa muganga, aho ugiye kuri réseaux sociaux YouTube na Facebook barashinze nayo abagwaye amadiabete, abari bagwaye amakanser, abari bagwaye abari bagwaye imitima, abari bagwaye imitwe, abari bagwaye amagufa yaboze, abari bagwaye imibiri yaboze ijejeta amazi gusa. Ugiye ku rubuga uraza kubona. Rero abantu bakize Imana yakijije ntawo baharura, n'ibihumbi n'ibihumbi, nibitangaza n'ibitangaza. Umuntu rero akeneye kubona ubwinshi bw'abo bantu ashobora kuja ku rubuga, nawe ndibaza ko atashobora kubiharura, kandi koko ntawo harura iby'Imana ikora. Nico gituma n'umuririmbyi yaririmbye neza ngo urukundo rw'Imana rusumba umusenyi rugera kure, ntawo ushobora guharura ab'Imana ikiza. Ndizeye ko uwo bakeneye kumenya igitigiri cyinshi yoja kuri YouTube, kuri Facebook agakurikirana, kuko nko ku munsi umwe gusa naho tuba turi ngaha ku munsi wa Mungu hari abantu barenga nka 200 230 bashinga intahe ku wa Mungu, ku wa Mungu, ku wa Mungu, ku wa Mungu, ku wa Mungu. Ukeneye kubona ibyagutse
wikonekise k'uwo munsi wa Mungu urashobora kubona ibyo ku munsi ariko nta munsi haba munsi y'abantu 20 30. Iyumvire rero nk'imyaka 3 5 6 7 dusengera abantu n'ibihumbi ubu ibyo twabaye turakora ibyo gufasha abantu mu gisagara, ariko kandi nabo hagati mu gihugu bazoza. Hari abamaze kuyingunganya, bamaze kumenya ibitangaza biriko birakoreka hano, bamaze kumenya ko Imana itabara. Ubu turafise abantu benshi bazova i Gitega, turafise abantu benshi bazova mu Ruyigi, turafise abantu benshi bazova Ngozi no mu zindi ntara biteguye, bafashe imiduga, bakose imiduga kugira ngo bazoze mu ico gikorana. Kandi hari umuganga, umuntu nyene n'umuganga aragenda aramurondera, hanyuma kandi ukavuga ati none uriteguye ko uzofasha abandi? Turiko turakorera hano, ariko turiteguye ko muri kazoza ikorane kiriko kirabera hano tuzogenda n'Ingozi tukagikorerayo, tuzogenda n'Igitega tukagikorera, mu Ruyigi, mu Rutana, mu Cyamuzi, ahantu hose tugashobora kujayo. Ariko mw'iki gihe birasabwa ko baza bavuye mu izo ntara, nabo hanze bazoza. Turamaze kuronka bazova za Canada, bazoba baje muri iki gikorano, bamaze kubona ibitangaza Imana iriko irakoreka. Turamaze kurubona bazova bazova muri Kenya, bazoza baje kw'iki gikorano. Rero abo twoza turarira bavuye Canada, bavuye Kenya, bavuye no hagati mu gihugu, kubera ibibazo baba bafise kandi kanatsinda. Niyo bagwaye baje muri hospital militaire, baje muri Kira, baje muri Tanganyika Keya, amuna barihitiki bariyeranja bakaza bakagenda kuvurwa kuko bagwaye. No rero kubera twatangaje ko Imana izokiza kandi bakababona ibitangaza bihari, bazofata amatiki baze kugira dushobore kubasenga. Si jewe mvura, ni Kristo Yesu avura. Mugabo kandi nkavuga ni aca muri twe, kuko Yesu kuva na kera yakoresha abantu. Kuva na kera na Yesu agihari barizera ko hari abashobora kuvurwa nawe. Abafarizayo baramupinga mbere kugira no ku rugero bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni. Hari ijambo yanditse ngo ibyabaye ku giti kibisi arakantu ku giti cyumye. Nimba hari abamwemeye bakamukurikira bagakira, ibimuga bikamuguruka, hakaba n'abandi bamupinze ntibamwemere. Ico gikorwa ni gikorwa kigayitse ca Shetani, kandi ico nikizobura kizohoraho. Hazohora hariho abantu bemera Imana kandi iyo Mana ikabatabara ikabakiza. Habeho n'abandi batayikiza, batayemera kandi batazokwemera iyo Mana kwibaho. Rero isomye mu Isezerano rya kera ndabona abantu bahuye n'urugero gushika naho bagwara bagakomorwa n'inzoka, mbere gushikaho umukozi w'Imana yavuze ati Imana iramubwira ati akira inkoni ikoresha uku icuremo umuntu ayiraba yonyene, akayiraba arakira, ntaranse kuyiraba barapfa. N'uyu munsi rero abantu baracari no kubera ikibari rega Shetani ari ku kazi, niwazimitse, niwabuza abantu kwizera Imana, nibabuza abantu ko bosengera. Rero tukavuga ni abantu bakwiye kuva ibuzimu baje wumva. Urakoze cyane Bwana Apostle. Nitwa Ndikuriyo Leonce, narungiswe na Diko Entertainment. Umuntu yumvirije mu byagiye biravugwa haba mu bamenyesha makuru bagenzi banje, eka mbere umuntu agafatira no kuri ya comment akunda kuza ku mbuga ngurukana bumenyi, byumvikanye neza yuko uwomenga abantu barafise amakenga ku kintu cyitwa ibitangaza. Bino bitangaza twumvise neza yuko bifatiye ku kubohoka. Ntabwo ngarutse kubivuguruza, sinanubwo nshaka kumenya ngo nibyo canke sivyo, yamara ahubwo nari nipfuza yuko hotangwa umuco biciye ku kintu kivuga ngo mwotanga ibimenyetso nka 2 canke 3 umuntu yofatira ko mu kwizera yuko bino bitangaza bikoreka mu bikoreshwa bivuye ku Mana, kugira nyabona abantu ntibagume biyumvira yuko namwe imbaraga zibakoresha zoba ziva kwa Sekibi. Murakoze cyane gose. Ikintu mu bisanzwe kimaze kwitwa igitangaza ni ngombwa gitangaza abantu. Birumvikana ko batangara uko nuko hari gitangaza. Igitangaza bisigurika nuko babonye ikintu kitashobora gukorwa n'abantu bari bose, nuko babonye ikintu kitari kimenyerewe. Nubwo buryo rero butangaza abantu, kandi Imana nibwo buryo yahisemo yo kwemeza abantu gukora ibitangaza. Rega ibitangaza ni bitangaje abantu uyu munsi, kuva na kera byama bitangaza abantu
kuko baba babonye ibimuga bimuguruka atawundi ashoboye kubimugurura, baba babonye abapfuye bazuka atawundi abazura atari Yesu Kristo abazura, baba babonye ibintu bitandukanye. Rero nkavuga ngo umuco notanga no wiki ni hahandi nyene ngumagaruka, umuco no kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbega rikora ryari? Nuko wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuryizera nta yindi formule rihari, nta giharuro kimwe guteranya kimwe, nta biharuro 2 3 6 8 9, ahubwo wizera ijambo Imana yavuze, hama Imana igakorera aho hantu. Mbega abo bantu bafise ukwizera canke bambe bataragira ukwizera bafise n'amakenga niki? Icyambere dukorera ko Bibiliya ivuga ngo muzorambika ibiganza kuragwaye bakira, musenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Uko nukuri kuri krere kw'ijambo ry'Imana. Ni wabona umuntu rero ashoboye gukoresha iryo jambo ry'Imana agavuga Yesu Kristo agarambika ibiganza kuragwaye kira, none jewe nta n'ibiganza nirigwa nkorako, uri hariya ndakubwira ati mu izina rya Yesu urakira ugakira. None uko sukuri ufise intumbero, kutagira preve, kutagira ibindi biharuro, kutagira ibindi formule, mu izina rya Yesu ni wizera Yesu Kristo urakira, umuntu akacakira, waragwaye agakira, warafashwe n'abadayimoni ukabona arakiza, wari yikubise hasi agakira. Nizera ko atayindi siguro nimwe isumba iyo. Twebwe ntidufise laboratoire y'abantu ngo tupime ngo amaraso, ngo tupime ngo bimeze uko biruko nuko. Ijambo rako dufise ni ijambo ry'Imana, niryo dukoresha abarwayi bagakira. Ni wizera rero, na Yesu yavuga ngo ni wizera urabona igitangaza. Twebwe rero ntitudeviye inyuma y'ijambo rya Yesu yakoresha kuva kera, n'ubu turacyari n'iryo jambo ngo ni wizera urabona igitangaza. Muri make ndumva iyo nyishu, nimba hariho abantu bizera Imana kandi bazi Imana kuyizera ko bica mu ijambo, hanyuma ukizera ijambo ryayo, barashobora kubona kuko ari ukuri utomoye. Uvuze ngo hari ibindi bintazi birashoboka kubaho, ariko nimba bihari ibyo bintazi nabyo birafise sanse yabyo, birafise n'ingene babikoresha, birafise n'amajambo yabyo bayakoresha. Rero ivyo ntavyo nzi. Woba afise amakenga y'ibintazi, we yoba yarakoreye mu bintazi akabaza ivyo bintazi ingene bikora, ariko utabikoreyemo akabaza ijambo ry'Imana, bikoresha ijambo ry'Imana rikakiza abarwayi. Turabashimiye rwose ingene mwaje kutwitaba nk'abantu b'abamenyesha makuru. Ubutumwa ngomba guha abari kure, ahubwo mwebwe ngomba mbanze ndabubaye. Turabasabye kubandanya mukora ibikorwa nk'ibi, muze kugira ngo mukore igikorwa nk'iki. Amande yo kumenyesha makuru, mugiye kumenyesha makuru meza y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakorera abantu, kandi ndabizi mwabikora mu bitunzi Imana izobaha umugisha. Nihagira abantu bazokizwa, abandi bagatabagwa, abandi bagakira ingwara, ibimuga bikamuguruka, biciye ku rubuga rw'ivyo wanditse, ukavyandika neza ivyo wabonye, ukabikora nk'uko kwa Mungu bari hano mwarabibonye. Ivyo mwanditse kumbure birashobora gukora ku muntu bigatuma azanga mu ngero, azoza agakira nawe agatabago, nawe uzobihemberwa kuko uzoba watanze amakuru meza. Erega hari igihe mushobora gutanga amakuru menshi atagira kumbure ingero mw'ijuru, ariko ibikorwa muriko murakora mubikore muzi ko muzoronka ingero mw'ijuru. Mumfashe dukorera Imana. Je nanje ndi umukozi w'Imana, namwe muba abakozi b'Imana, kugira ngo mukwize ubutumwa kure, munyage imitima ya benshi, kugira ngo abantu benshi batabara. Mubikore mubikunze, nk'abantu bazobihererwa ingero. Aho hari ku ruhande kuri mwebwe nongira ndabasaba, ahubwo muze kenshi, ntimuze kubera twabatumiye kugira mumenyeshe igikorane n'ibindi. Turayifuza ko naho bakuwa Mungu haciyemo nko kwezi canke indwi zibiri muze, kuko ibitangaza Yesu aguma bikora. Mwarabibonye no kuwa Mungu yarakoze ibirengeye cyane, n'ubu no kundi wa Mungu inyuma y'igikorane no kundi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yamye ejo n'uyu munsi nikora. Zamuraza kugira mumenyekanishe iby'Imana iri kirakora. Reka rero mbwire abari kure nk'uko mubitumenyesheje, by'ukuri iki gikorane kirimo uburyo butandukanye, hazokira imitima ya benshi. Erega abo dutumiye si abagwaye mu buryo bw'umubiri gusa, tutumiye abantu bagwaye mu mifuko, kuko Yesu nawe aratanga umugisha mu byo tuzosengera. Hari abantu usanga barishwe n'inyatsi bafata bikanga, babandi badandaza bikanga,
ba bandi bama basubira inyuma, ba bandi batewe mu buryo bukomeye, ubuzima bwasubiye inyuma kandi bafite ubwenge kandi bakora. Ubushobozi bw'Imana buracyakora kugira butabara abo bantu. Sabo gusa turatumiye aba bose bafise ibyaha, abantu banywa inzoga byananiranye, abantu basambana, abantu bakora ibyaha bitandukanye, babuze amahoro. Nta handi habonekera amahoro atari muri Kristo Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe atabara abarushe n'abaremerewe. N'ijambo ry'Imana mbere na Eglise de Pantas kugira ngo muze muri mwihane, inyuma yo kwihana mu ruhuke. Turakeneye abantu barushe baruhuka. Ndazi ko hari abantu bakomeye bari mu byaha by'ubusambanyi mu rwego rukomeye cyane, kandi murazi ubusambanyi nabwo bufite ingaruka nyinshi cyane, ingaruka nyinshi. Jewe ahubwo ndakeneye abasambanyi bose bo mu iki gihugu cy'u Burundi, kandi umubonano wabo kugikorana mu bantumirire, mu bampamagarire. Ndafise umubonano, ndafise ikiganiro cyabo abasambanyi, ndafise n'umuti ngomba kubaha uzotuma bava muri ubwo busambanyi. N'abantu b'imporerwa ziteye ubwoba, abantu ibintu byananiranye, ndabatumiye, ndabahamagaye rwose, kandi nizera ko atamuntu kumbere yari bwahamagara abo bantu. Umuntu byananiye yasambanye ku rugero ruteye ubwoba. Reka ndababwira, ubusambanyi nimwava mwibaza ngo ni ikintu coroshe. Hariho umuntu asambana ku buryo bw'abadayimoni, ugasanga ari mu bohero. Ejo bundi kuwa Mungu heze turibuka wa Mungu wohi twakiri umusore ngaha yasambanye mu buryo bukomeye cyane, gushikaho yavuze mu rusengero, ku mbuga birahari muravyibuka abari bahari, yavuze ko yasambanye n'abakobwa 264 kandi asambana nabo mu gihe gito. Abakobwa, uwo muhungu yarakijijwe, yakoreshwa n'ubushobozi bw'umwijima, ako asambana n'abakobwa ataho hose. Nta mugore n'umwe bigeze basambana, n'abakobwa gusa. 264 yiciye ubuzima, yateye inda, yoba yaragiriye nabi mu buryo butandukanye. Urumva ko kuba Imana yaramuzanye aha hantu, Imana yarakoze igitangaza gikomeye cyane. Ubu nawe ariruhutsa, nabo bakobwa bariruhutsa. Murumva mwibi bikorwa, harimo ibikorwa byo gutabara abene gihugu, byo gutabara abavyeyi, kugira ngo abana b'abakobwa, abana b'abahungu, abagende nka mwebwe muri abanyesha makuru, nizera nico gituma nabatumiye kugira ngo mugwize ibi bikorwa mu bigeze kure cyane. Si byo gusa, y'abantu usanga baragumiwe kubaka ingo, ugasanga byarase ko bubaka, byarase ko barongora, byarase ko bakora ibikorwa bitandukanye kubw'ubushobozi bwose bw'umwijima. Muri abantu bose rero barushe, abo basambanyi, abanse ko bubaka, abanse, tuzosengera abantu. Ijambo bita deliverance bisigura ngo nukubohoka. Abo dutumiye kubohora, kubera hazoba hariho iyo deliverance cyangwa kubohora n'abantu baboshwe mu buryo butandukanye, baboshwe mu nzoga, baboshwe mu busambanyi, baboshwe mu byaha, baboshwe mu ngero zose zitandukanye, babandi batabyara, babandi b'ingumba, batwara inda zikoroka, babandi batabona n'iyikoroka, bo bose turabatumiye muri deliverance. Mu bantu baboshwe, arababohwa n'abarozi, arababohwa na karanda iyo bava. Ndababwiza ngo hazoba hari ibitangaza, hazoba hari ibintu special, ibintu bitigeze kubaho. Nico gituma rero tubatumiye kugira ngo baze bibonere Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Yesu abaho umugisha. Dico Entertainment.